Inshuti bavukanye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uno munsi muri kumwe na Irene Nahazwe nkuko vyama kuri rwa rubuga rwanyu rwitwa Shingira Intahe Imana Nzima. Ndanezerewe rero no kubana namwe muri kano kanya kuko n'akanya kadasanzwe kuko ibintu turimwo ni ibintu biryoshe cane kugira ngo twumve amakuru ijuru ryaduteguriye. Nkaba rero ndabaramukije mwese aho muherereye mu mpande zinyuranye z'isi. Iki ni ca kiganiro c'ikibiriraho, nico gituma muza kuhumvira ibintu vyinshi kandi ni ibintu bibubaka mwebwe nyene mu buzima bwanyu bw'Ubukristo. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye cane kora aka kanya keza uduhaye kugira ngo tube turi hano kugira ngo tuvuge ivy'ijambo ry'Imana. Intumbero yacu Mana nuko hari benshi bokugarukako, bokuzako, abakumenye bagakomeza urugendo, abatarakuzako bakaza, basubiye inyuma bakagaruka. Iyo niyo ntumbero y'ukuri dufise Mana. Twebwe ntavyo twoshobora, dusavye ngo mpwemu wawe warungitse adushoboze gutahura no gutahuza abakiri mu bintu vyo gukekeranya no kwibaza bati mbega ibi bintu vyo bigenda gute. Mana yo mw'ijuru, waradukunze n'ijambo uraturungikira n'ibaruwa. Muri iryo baruwa handitse ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azabone ubugingo budashira. Ubwo bugingo budashira natwe turabwifuza Mana. Kuri uyu mugoroba Mana, ubwo bugingo budashira nibwo duhagarariye. Rero turasabye ngo tubabarire ivyaha vyacu Mana, aho twasubiye inyuma, amaraso ya Yesu atubonekeko. Nitwugurura akanwa, ibitangaza n'ibimenyetso biherekeze ijambo ryawe. Tubisabye tukwizeye mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabaramukije ubugira kandi muri kumwe na Irene Nahazwe. Nshatse kubaganira ku majambo akurikira. Ijambo rya mbere ritangura riri muri Matayo 5:10. Hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Hahigwa abahamwa bahorwa ukugororoka kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Abahogwa ukugororoka n'abahe? Nabo kubera ibyo basomye bizera vyanditse mu gitabo cera Bibiliya, bakumirwa canke bakarabwa ribi canke bakimwa ibi canke biriya. Ariko nje kubabwira ngo nibareme, ahubwo mbe ntibashika mu bibanza bari bikwiranye n'umuhamagaro wabo, ariko mureme kuko nimwe muhigwa. Ubwami bw'ijuru ni ubwabo. None ikindi kintu twoharanira kurusha ubwami bw'ijuru ni iki? Hahigwa abahamwa bahorwa ukugororoka kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Mbega ninde azoja muri ubwo bwami bw'ijuru? Ninde azoja mw'ijuru? Ko ari ryo dushaka. Umviriza uko Bibiliya itwishura. Itubwira ngo kuko umuntu wese akora ivyo Data wo mw'ijuru agomba, ari we murumunanje na mushikanje na mama. Ibi muri Matayo 12:50. Aho ni hehe? Ca gihe Yesu bamubajije bati mbega erega mama nabo muvukana bari ngaha. Iyi niyo nyishu Yesu yabahaye. Hari ijambo twasomye itubwira iyo umuntu amaze kuja muri Kristo. Ego mu masengesho twavuze ca gice gikomeye ngo iyo umuntu ari muri icatumye Imana irungika umwana wayo kw'isi kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi ariko azabona ubugingo budashira, n'urukundo Imana idufitiye. Urwo rukundo rero nta nikizoruta dutandukanya nabwo.
urukundo Imana idufitiye muri Kristo nta kizodutandukanya nako. Noneho kira mumenya aya. Noneho rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari cari mwigisha, ivya kera biba bishitse, biba bihise, byose biba bicitse bisha. Aya majambo ari hehe? Iyo umuntu ari muri Kristo ahinduka ikiremwa gisha. Ariko iyo ahindutse ikiremwa gisha, hariho abantu canke Satani igumiza ngo ngurya nawe yahevye ibi na biriya, ngo rindira gusa, ngo ndaguhaye ukwezi, ndaguhaye amezi abiri. Ivyo hari naho babivuga no ku ngo, ngo barya nabo bagiye kubaka, ngo ndabahaye kuri iminsi iyi n'iyi. Ariko tumvise ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba acitse ikiremwa gishasha. Aha tuganira ku majambo y'Imana ngo wiyumve nawe, wumva aho uhagaze, wumva aho ugeze, wumva ico urico wewe. Hari uwundi Yesu yishuye, kuko aha umuntu acaguma yibaza, jewe ngomba kuja mw'ijuru. Iryo niryo jambo nyamukuru, ngomba kuja mw'ijuru. Yesu yarishuye aravuga ati, hari ahantu yishuye, ayishura umuntu ngo nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Iyo nkuru yashikirijwe Nikodemu ngo yari asanzwe ari n'umuhanga mw'ijambo ry'Imana, ariko ari mw'ijoro araraba ati abantu b'abanyabwenge nganje nibambona ngiye kurya mugabo umurango bazontwenga canke bangaye. Aca agenda mw'ijoro kubaza Yesu ati none tubwire neza iyi nkuru. N'iryo jambo, ico gice ca mbere nasomye, ni Nikodemu yarironse, niwe yaribwiwe kandi turibwiwe na twebwe. Ego hari inkuru twigeze kumva y'inzira zibiri. Hari inzira ifunganye n'inzira yagutse. Mbega uramaze kuyumva? Inzira yagutse niyigendamwo n'abantu bose, inzira ifunganye ariko ngo ni bake bayibona. Na Yesu yatubwiye ngo ni vyiza ko duca mu nzira ifunganye. Hariho ino muri za Buraya amabarabara yagutse, no mu bihugu biteye imbere canke biriko biratera imbere baramaze kuyubaka amabarabara yitwa autoroute canke highway. Ayo mabarabara ugenda imodoka zitandatu zigenda zibangabanganywe zija mu nzira imwe, ku rundi ruhande bikaba uko nyene. Aho hantu ntushobora kuhaca. Haleluya. Nariko ndavuga rero ku bijanye n'inzira, irembo rifunganye, ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo muce mw'irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse ni inzira y'igihamo, arivyo bijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ntoyi, nivyo bija mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Aha ni muri Matayo 7:13-14. Ujanye n'abo utazi kenshi urazimira. Ujanye n'abo utazi ntuzi iyo bagiye, nawe urazimira. Hari aho bashobora kukubwira ati tugiye hanaka, ariko atari iyo bagiye. Umusore umwe niwe yigeze kuntera inkuru ambwira ingena mu nzira yaciyemwo kugira ngo ashike muri ubu Burayi yuko yarushe. Ati nabonye umugwi w'abantu ndabakurikira, ati turajana dushika ahantu twurira ubwato, ati twuriye ubwato tuba baremereye, batangura guta ibintu, mu nyuma nanje bagomba kuntamwo. Ujanye n'abo utazi iyo baja, ivyo nivyo bigushikira. Ejo bundi mu kiganiro nise ikibiriraho nk'iki nyene, nababwiye akantu kajanye n'imirindi. Irindi muka ihinda benshi batazi iyo iriko irabajana. Hari imirindi myinshi.
ihinda abantu bakajanaho uwo murindi niwo. Jewe sinkunda igisirimu, nta nico nigeze menya. Mu muco wacu hariho ingoma, hariho agasimbo, hariho inanga n'ibindi byinshi. Muri byo rero sindabikunda byose. Bimwe narabizinutswe, ibyinshi narabizinutswe. Muti kubera iki? Kubera ijambo ribiherekeza. Mama we, icyo kivuga iki? Ugasanga abantu babizi icuya, batamvye ingoma, ntibazi ibyo bariko baravuga, ntibazi ibyo bariko baratamba. Kandi noneho turondera Imana. Yaharaho mpora nibaza, abona abantu babizi icuya, bakoze kweri, batamvye, byakomeye. Nkagira ikibazo cyo kwibaza, mbega muri birya Imana niyinezerewe canke hanezerewe urya nyine ariko arabikora? Wewe iyo urahimbaza Imana, ninda nezerewe? Ni Imana canke munezerewe mwese? Canke eka ico kibazo ndakikurekera. Ijambo rero naho ryoba ari rijwangaraye, rikaba rifise insiguro nzima, aho turajana. Ntimukitabire izo mutateye, izo mudatahura. Mbere hariho nabo mbona bashiramwo n'akane turimi, izindi ndimi, ayandi majambo yo mu zindi ndimi, ariko ugasanga amajambo yo mu zindi ndimi nta nsiguro afise nziza. Mugasanga mu by'ukuri bakurikiye umurindi batazi ujana. Eko none ko mukuze, uwo babwira ngo injira mu mwobo, mwowinjiramo? Oya, kubera muzi ko hariya ibyo mwohuye muri uwo mwobo ntavyo mwomenya. Ukwiriye icubahiro ni Imana yonyene. Ukwiriye icubahiro kirengeye ni Imana yonyene. Hano ku isi rero hari ivyubahiro vyinshi, kandi ni vyiza kugira icubahiro, ariko dukunda Imana kuruta byose. Ndibuka umuntu yigeze kwirukanwa na leta za kera, zamuhoye ngo leta ya kera imwe yamuhoye ngo umukuru w'igihugu yaje ngaha muratamba mugatarika, ariko ku Mana ntimutamba. Baca baramuhana kubera ko yavuze ibitavugika muri ico gihe. Ariko niko bimeze, hariho abantu batambira, abantu batambira ababayoboye, batambira bavyinira, canke bavyinira, simvuga gutamba nk'igitambo, ndiko bose ikirundi bavuga kuvyina. Abantu bavyinira ababayoboye canke bakabaha ivyubahiro birenze. Mbere rimwe na rimwe ukibaza yuko n'ivyo vyubahiro menga bamwe bakibaza kumbe ivyo vyubahiro bihawe Imana bitegerezwa kuca ku bari hagati, abo Imana yabashize imbere. Abo bafise umurimo Imana yabahaye no kububahira uwo murimo, ariko si inzira, kuko inzira dufise ni imwe gusa. Inzira iduhuza n'Imana ni Kristo gusa. Nibaza ko iryo jambo riri muri reka ndabitora mu kanya, riri mu ikete ryandikiwe Timoteyo rya mbere 5 umurongo igice ca 2 umurongo wa 5 havuga aya majambo ngo, kuko hari Imana imwe kandi umuhuza umwe, hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Yesu Kristo. Tugaruke, Yesu yaraje kwishura ibibazo. Hari uwo yishuwe ngo, Yesu aramubwira ati vyanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe, aba ariyo usaba yonyene. Ibi biri muri Luka 8.
aho kuvuga ngo abe ari usaba yonyine, iri jambo riraremereye cyane, kuko hariho abantu akubwira ati nzanira ibihumbi 200 hanyuma ndagusengere ivyo bintu bikugoye bikuveko. nzanira ego reka ndabe umukozi w'Imana ndamurungikira 100 namaje ndamutura umutwara nsengere. ubwo n'ubupfumu. Tubandanye, mwubahe Uhoraho Imana yanyu, abe ari we musaba, mwifatanye nawe akaramata, izina ryiwe ribe ari ryo murahira. Ibi byabwiwe Abisirayeli mu gitabo cyo gusubira mw'ivyagezwe 10:20. No mu kuvayo amajambo nk'ayo barayaronse Abisirayeli abo nyene, ati mwubahe Uhoraho Imana yanyu, abe ari we musaba, mwifatanye nawe akaramata, izina ryiwe aba ari ryo murahira. Iwacu mu Burundi barahira abana, barahira imbwa, barahira abishwa. Ivyo ni bibi, ivyo ni ivyaha. Ukirahira ivyo hari ahantu ataragera. Batubwiye hano muri iri jambo ryo mu Kuvayo 10:20 bisubirwamo mbere no mu bindi bice, ngo izina ryiwe ribe ari ryo murahira. Kandi ntimukiyite hariho mu rurimi rw'igifaransa ngo ntihakagire uwiyita umudirecteur, ariko mu Kirundi uko bagisobanuye bavuze ngo mbere na mbere bavuze ngo ntimugasenga izindi mana, kandi ntimukiyite umuranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ni Kristo, ari Kristo, ari umukuru muri mwebwe, azaba umukozi wanyu, uzokwishira hejuru, azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Ibi tubisoma muri Matayo igice ca 23 umurongo w'10 gushika kuri 11. Ndasabye abafise ururimi rundi atari Kirundi, kuko umuranzi siki canke umuranzi sico. Mu Gifaransa bavuze umuyobozi, mu Congereza sinaravye ngo ndabe canke mu Giswahili, ariko ndabasabye murabe ingena iryo jambo ryanditswe mu zindi ndimi. Ejo canke muri hano ku rubuga ndaza kwandika ingene bakivuze mu zindi ndimi, tuvuge nk'Igiswahili n'Icongereza canke n'Igifaransa, kuko conzi cyo mu Gifaransa bavuze umuyobozi. Yego. Abisirayeli ngo bagomba umwami wabo, kera gihe ca Abisirayeli nta mwami bari bafise, bava muri Egiputa nta mwami bari bafise. Oya, ubwo rugendo rwose barugize ata mwami bafise, barashitse no mu gihugu ata mwami bafise. Bari bafise umuhanuzi wabo yitwa Samweli. Baragenda baramwegera. Rero uwo Samweli niwe yari umuherezi mukuru, niwe novuga hagati yabo yari umukozi w'Imana, Imana ituma akaheza Imana ikamukoresha hagati y'ubwo bwoko. Ariko baramwitegereje baravuga ngo none rero utwimikira umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Tugomba umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ni ukuvuga ico gihe hari ayandi mahanga, hari ibindi bihugu bifise abami, ni ukuvuga bifise umuntu umwe yabavuyemwo, atari uwo Imana yihitiyemwo,
bo bagomba uwabashiriyeho kugira ngo aze ababere ubacira imanza. Mu gitabo c'umusiguzi niho bavuga ko atagishasha mw'isi kibaho, ngo tugomba umwami, bagomba umwami. Hariho amahanga menshi afise abami, abami baragwiriye, abami n'abo guca imanza, abami n'abo gutegeka, abami n'abo guhana. Imana rero yarabitahuye ibwira Samweli ati niwemere abo bantu ico bakwatse cose, kuko atari wewe banse, ariko ni jewe banse, ngo simba umwami wabo. Ico gihe bari bafise umwami, Imana niyo yari umwami wabo, mugabo babona yuko Imana none twoyibesha gute, twogenda kuyiryosha gute? Duha umwami. Mbega wowe ngaho canke mwebwe ngaho, nta mwami mwipfuza kuzohora bacira imanza? Ariko uwo Imana yabashiriye hafi kugira ngo aze arabaganira iciye kuri we, muramwansi. Imana rero ibagirire neza. Nibaza yuko muri ibi biganiro tugize mwashoboye kumva, turashobora no kubisubiramwo cane cane ngo mumenye ibi vyubahiro, ninde akwiye icubahiro. Inzira ifunganye niyo nziza canke niyo mbi, canke inzira ifunganye ibonwa na bangahe? Mbega inzira wabonye iragutse canke irafunganye? Iryo rembo uriko uracamwo riragutse canke rirafunganye? Abo muriko murajanamwo bameze nka ba bandi ba wa musore bamujana bakagomba kumubinurira mu mazi, kumuta mu mazi ngo ubwato bugabanuke, canke bameze nka ba bandi bagushiramwo bati ibiba biribaza utazi inkuru, ukaba utazi inkuru rero y'uko uraje, ukaba utazi inkuru yabo muriko murajana. Fata ijambo ry'Imana usenge, fata ijambo ry'Imana usenge. Egome, ndanezerewe rero no kuba nabanye nawe muri kano kanya. Ego ubu turi mu ibihe bigoye, ego ibihe byahanuwe, ibihe abantu bose bariko baribaza bati mbega none turiko turaja hehe? Ariko mumenye ibi, ikintu cose cashingiwe igihe cacu, kandi igikorwa cose munsi y'ijuru gifise akanya kacu. Hari igihe co kuvuka n'igihe co gupfa, igihe co gutera n'igihe co kurandura ivyatewe, n'igihe co kwica n'igihe co gukiza, n'igihe co gusambura n'igihe co kubaka, igihe co kurira n'igihe co gutwenga, igihe co kuboroga n'igihe co kuvyina, igihe co gushibura amabuye n'igihe co kurunda amabuye, igihe co kugumbirana n'igihe co kwirinda kugumbirana. Ibi bintu byose mubibayemwo gute? Murashobora gutora mu gutandukanya ibihe? Ubu rero ahantu tugeze ni ahantu hakomeye. Urakora ubugombe bwa data, utabukora hari ingorane zikurindiriye. Nshuti mwene data, aha twaronse amajambo menshi ngo hahirwa abahamwa bahowe kugororoka, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari ubwabo. Yego, none rero kumbure we nturahamwa, ariko ico gihe kizogera kuko nticahanuwe. Ico gihe kizogera kuko twarasomye ejo bundi ngaha mu vyahishuriwe Yohana. Ivyahishuriwe Yohana hari hariya mu gitabo ca 13 ho ku mirongo
cumi na gatandatu cyangwa cumi n'indwi, Yohana yerekwa ibikoko bibiri. Hariho rero igikoko kimwe kandi ico nikizoboneka vuba, nico ngenda basomere ica kabiri, ngenda basomere ica kabiri. Kandi mbona ikindi gikoko gisokorotse mw'isi gifise amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga igisato, kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yaco, kigobera isi n'abayibako gusenga ca gikoko ca mbere cakize uruguma rwocishe, kandi gikora ibimenyetso bihambaye, kimanura umuriro uva mw'ijuru utibukira kw'isi mu maso y'abantu, kizimirisha ababa kw'isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya ca gikoko, kibarira ababa kw'isi gukora igishushanyo ca ca gikoko cari n'uruguma rw'inkota, kigahava kikabaho, gihabwa guha ico gishushanyo c'igikoko guhemuka ngo ico gishushanyo c'igikoko kivuge kandi cishishe abatazogisenga bose. Kigerako bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegemvya n'abagurano, bashigako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko, kandi igitigiri c'izina ryaco canke igitigiri c'izina ryaco, aho niho ubwenge buserukire. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu, ufise ubwenge naharure izina ry'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco ni 666. Mu murindi ukurikira, umurindi uriko uritegura, nuko hazoboneka benshi bakira ico kimenyetso. Uraba amaso rero, urabe yuko ico kimenyetso nawe utazohava ucakira utarubirariye kandi waravyihakanye utavyifuza. Nshuti yanje, nagenda kwipfurize umugoroba mwiza canke umunsi mwiza. Ndakwifuriza kuba maso muri iki gihe, gukora ivyo Imana igomba, kwihana ivyaha. Ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, akanya naka wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uzokira. Reka dusenge. Mana uhoraho, turagushimiye kuri aya majambo tubwiwe, amajambo ajanye n'umurindi nk'uko watubwiye ejo bundi, amajambo Mana tubona hirya no hino kandi dukeneye. Twabonye uburyo bwo gukira kandi n'uburyo bwo gupfa buca bwumvikana. Turashaka kuba muri abo bake bahabona. Mana tubwiriye neza udutabare. Amajambo Mana agumye akakaye twasomye, maze tusavye ngo mpwemu wawe yadutahuze kurusha, kugira ngo tugende twemye. Tubisavye twizeye, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen. Ndabipfurije rero kugubwa neza. Ababishoboye mushobora kufyonda kuri ka gakengeri, mushobora kugira ka gakumu, mushobora no gukwiza guha abandi izi video nizo kubafasha kugira ngo mumenye muri iki gihe cyo kwitegura ibihe bigoye. Twitegura ibihe bigoye, ariko kandi twitegura n'umuzo wa Kristo, kuko hariho batazobona byinshi muri ibyo bihe bigoye,
ariko Yesu azoza gutora ahagaze ku bicu. Uwo ari hafi, umunsi n'isaha nta n'uwo bizi. Ibikurikira turabizi, turamaze kubisoma kandi tuvyiteze ko vyavuzwe. None rero Yesu abahezagire. Mwariko murayibera hasi urubuga rwanyu Shinge Ntahe